hanyuma uyu munsi nje kwerekana ukungene dukura wa murenda wa aloe vera. Murabona ukungene ndiko ndawukurako, uyu murenda wa aloe vera ndiko ndakurako gutya rero. Ni wa wundi nababwiye yuko urwaye stoma uhita uwukurako nk'uko ndiko ndabikora, hama ugaca ushiramwo ubuki butavanze n'amazi, hanyuma ugaca unywa akayiko kamwe mu gitondo utararya. Aho ni mu gihe usanzwe urwaye stoma yarakurembeje. Hariho abantu nabo usanga batarya ubuki, uca ufata uyu murenda wa aloe vera ugaca ushiramwo utuzi dukeyi. Ati kubera iki rero dushiramwo utuzi dukeyi mu murenda wa aloe vera nk'uyu? Ni kubera yuko hariho abantu batinya ibintu birura cane, mugabo wewe ukaba udatinya ibintu birura kuri stoma yawe. Fata akayiko buri munsi, unywa akayiko mu gitondo utararya utiriwe ushiramwo n'utwo tuzi. Umuntu nawe adafitanye ikibazo n'ubuki butamurya mu nda, aca ashiramwo ubuki, urasatura nk'uku nyene. Murabona uku nyene ndiko ndasatura, urasatura neza n'imbugita, gafata neza ugasatura neza. Aloe vera iyi mu kirundi bayita ingagari, mu kinyarwanda bayita igikakarukamba. Murabona ukungene noherezamwo imbigita ndiko ndasatura, ndiko ndagisatura. Murabibona neza? Sawa. Arongere nkure wa murenda, murabona? Ngiye nkure wa murenda rero. N'abagabo nabo nyene kuri uyu muti basanzwe bazi porogaramu yawo nk'uko nabibigishije. Abagabo bashaka kugira gute kunanura ibikoresho byabo, kukinanura neza, ukakinanura neza kikava kuri sani 5 kikagera kuri sani 17 na 18. Uyu murenda nuko nyene tuwukurako, niho duca tuvanga murya muti naye nababwiye, amatoga aca twisiga hajya nyene ku gikoresho cy'umuntu w'umushinga ntahe. Je mbere no kujya shaka mbere genda najya mbere do. Ndashaka ndanajya kuko je iyi miti ndayimenyereye cyane. Miti ndayimenyereye cyane. Murabona ukungene rero ukugwa wa murenda. Hari abantu bagiye bagitema ntibabone wa murenda, ntibawubone, bakavuga ati none ujya murenda se uri he ko ntawubonye? Umunsi nje kubereka rero ukungene umurenda ukugwamwo. Murabona iyo ukuye ku gica gisigara kiboneka, wa murenda bariko wera hari uwo mukibona. Aha ndawukuye wose, icyo usigayemo nguyu. Urabona ko nyamurenda wimereye nk'ibinure, ni nk'ibinure. Dore rere, wabonye uburyo ndawumanura? Mwabonye uburyo umurenda ndawumanura? Murabibona? Nizere yuko mwese mwabitahuye rero. Uyu murenda wa aloe vera, uyu murenda tukora mu muti mwinshi cyane. Aburya ndiko ndavura abantu batandukanye babaje ngaha hano nkunda kuba ndi, babaje gutora umuti wawe. Aha mba ndiko ndabavura, mba ndiko ndakora umuti mw'abantu b'Imana. Kunyene ni ku muti ndawukora, ku muti ndawukora. Murabona ibi byose nibyo nkuyemwo umuti ngire nkoreshe ku bantu bangahe bashika 3 bashaka umuti wo kwisiga. Ibi nibyo nsataguye nkuye mu muti ngire nkoreshe. Murabibona? Byose nibyo nsataguye nkuye mu muti ngire ntange. Ubu rero acakurikira iki? Yikurikira ubu
ubwo urya muti wo kwisiga ubu ca mvangamwo iki, ca mvangamwo ubuki. Hariho n'ibindi mugabo bica bikurikira, bica bikorwa. Murabona wa murenda rero, dore wa murenda murawubona. Aha rero ngire nkore umuti ukaze cyane, umuti ukaze cyane ariko uvura ingwara nyinshi cyane, uvura ingwara nyinshi cyane, mugana cyane cyane ku bagabo nyene bipfuza ko ibikoresho bigenda neza. Ubu rero haca hagera rero ko haragabonereza ukungene mwabagabo nyabana ngire kandi ngaruke ndababwire, sibyo? Dore nizere yuko mwatahuye.